Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257 ni wa musore wanyu Mr Black, wa musore wanyu yama abashikiriza ama exclusive ariko ara trendinga ama news y'abaririmbyi b'abarundi bariko barakora hano muri industry yacu guys. Icyo twamye tubasezerana nuko tuzokoma tubashikiriza ama trending ari ku mwanya guys. Hey, faster aho hepfo ahantu handitswe subscribe akande faster ama uzokome urirongera ama notification ari ku mwanya guys. Ibiganiro byacu tuzokoma tubashikiriza biri ku mwanya. Yes, uno munsi ndabazaniye iki guys? Ndabazaniye indirimbo zibiri guys zigiye gusohoka vuba cyane. Indirimbo zigiye kuwatwika hano i Bujumbura guys. Hey, ni Akadaje ya Alvin Smith ari kumwe na Juno Kizigenza. Ni yindi ndirimbo ikaba yitwa ni Yalampaye ya Kivumbi na Kirikou akiri guys. Hey, ni indirimbo zibiri zigiye kuwatwika guys. Nk'umufana w'umuziki ndundi ubivuze kwiki? Ni indirimbo zigiye gusohoka vuba cyane kandi vuba cyane guys. Ni indirimbo z'abanyamahanga babiri bavuye mu gihugu kimwe n'abarundi babiri bava mu gihugu kimwe guys. Shaka kubafana muvuge ikintu kimwe cyonyine, ino vibe ya zino ndirimbo zibiri zigiye gusohoka guys. Ubona ni indirimbo yae izozana na vibe kurudi yindi guys. Ni Kivumbi ari kumwe na Kirikou akiri, murabazi. Ni Juno Kizigenza ari kumwe na Alvin Smith guys. Sinovuga vyinshi. Shaka mwebwe abafana mwimanukire aho hepfo muri comment, musige yo comment muvuge iye ndirimbo izoba ifise vibe kuruta yindi guys. Ni vuba cyane tugiye kuzihabwa guys. Gumana nanje, gumana natwe, nzogoma ndabashikiriza za news z'ama vibe gusa guys. Ni kuri Pyramid TV honyene muzokama murirongera ama notification agezweho guys. Ibiganiro bicyoshe cyane. Faster dusigire for subscribe yawe ucumanuka muri comment guys. Uvuge ni ya indirimbo izoba ifise vibe kuruta yindi guys. Yalampaye na Akadaje, murakoze cyane.